makuru yaranze indwi. Turaramukije tubaha ikaze muri ano makuru yaranze indwi kuri radio Indundi Culture aza kubagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Kuri uyu wa mbere niho hatanguzwa urucanco rw'indwara ya malaria mu ntara ya Bubanza. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yahamagariye abarundi naho biruko kubandanya bakoresha umusegetera kugira ngo babandanye bikingira iyo ndwara. Bamwe mu bamenyesha makuru bakora ibimenyesha makuru bitandukanye baridoga ko bahura n'intambamye mu kuronka makuru muri bamwe mu nzego z'igihugu. Ivyo bikagiheza bikagira ingaruka mbi kubakurikira ivyo bimenyesha makuru. Mu bushikangani mu byo bujejwe harimo kumenyesha makuru bo bemeza ko muri rusangi kwa makuru atangwa ku bimenyesha makuru bitandukanye bageranije no muri kahise naho tunenge tutabuze. Leta y'u Burundi yarashinze igiciro ku kilo c'intete z'ibigori ku mafaranga 1700 mu mafaranga y'amarundi. Kuwa kabiri w'inondwi yameje kandi ko nibitegwa njabuka amazi bigiye gushingwa ibiciro. Amwe mu mashira hamwe y'abarimyi cyane nk'ayikawa n'icayi basaba ko ivyankenerwa nk'ifumbire n'imiti yo gupompa vyoboneka hamwe n'itegeko rigenga ivyo bitegwa kugira ngo umwimbo wisununure. Amakuru saya gusa tubafitiye n'ayandi mu kanya n'inkuru imwe mu kwayo. Makuru yaranze indwi. Nongere ndabaramutse mwaremeje kuvyumva mu ngingo nkuru ko hatanguje urucanco rwa malaria mu ntara ya Bubanza kuri uyu wa mbere. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yasavye abarundi kubandanya bakoresha umusegetera kugira ngo mu ntumbero kwikingira iyo ndwara hamwe no kubandanya bitabira izindi ncanco zitegekanijwe. Aho Bubanza twakura mugenzi wacu Alex Nkeshimana. Ibikorwa vyo gutanguza gucandaga abana bari munsi y'imyaka 5 ingwara ya malaria yatangujwe icese ku bitaro bikuru vya Mpanda mu ntara Bubanza n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ubwo rucanco rwatangurijwe Bubanza hasanzwe haboneka cane abarwaye malaria aho mu mwaka wa 2024 abarenga 5000 bituye amavuriro bagwaye malaria. Umushanganji ibikorwa jejwe harimo amagara y'abantu amenyesha yuko malaria iri mu ngwara zizu bwa mbere kandi zibangamiye amagara y'abantu mu Burundi. Amenyesha yuko ubwo rucanco ruje hageze naho rudasubirira ibikorwa bisanzwe byo gukinga no kugwanya malaria nko gukoresha umusegetera irimwo imiti yica imibu, gupompa ahashobora kuvyarirwa za malaria imibu no kwipimisha no kuvura malaria. Intari 9 nizo urwo rucanco rudutanguramwo Bubanza c'ibitoke, Cankuzo, Karusi, Kirundo, Muyinga, Ngozi, Rutana hamwe na Ruyigi. Ni mu burere bw'ubuvuzi bushika 75 aho malaria yatsindaro gusumba handi, ariko ngo izindi ntara zizoza zirashikirwa mu nyuma. Userukira MS mu Burundi akaba yamenyesheje yuko Burundi buri mu bihugu bironkejwe urwo rucanco inyuma y'ibihugu bishika 3 incanco umuriyoni umwe ibihumbi 145 n'amajana 5 nizo zigenewe kuzanwa mu Burundi bifashijwe na OMS bifashijwe na Alliance Gavi. Akaba hamaze gushika incanco zishika ibihumbi 583 n'amajana 950. Urucanco rwo kugwanya indwara ya malaria rwakomotse ku cegeranyo c'ishiramwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu ivuga ku bihugu vyo muri Afrika OMS ikoreramwo harimo n'u Burundi babandanya bagira ingaruka mbi aho harugwa ibice 94% vy'abagwayi bose ba malaria hamwe n'ibice 95% kw'isi by'abahitanwa n'iyo ndwara mu mwaka wa 2023. Incanco umuriyoni n'ibihumbi 445 n'amajana 5 zarabikiwe u Burundi. Incanco ibihumbi 543 n'amajana 950 zaramaze gushika mu gihugu. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi ahamagarira abavyeyi abajejwe imirimo bose ko bokora uko bashoboye kose kugira ngo ntihagire umwana asigara adashandaza kandi yari mu wahawe urwo rucanco. Ndateye akamo rero abarundi bose ndabasaba kwitabira iki gikorwa ciza cyo gucandagisha abana bacu ntihagire umwana n'umwe asigara inyuma atarose urwo rucanco rwa malaria, eka mbere n'izindi ncanco zitegekanijwe duhereye bakivuka gushika ku bafise umwaka n'igice kugira ngo abana bakurane amagara meza. Amenyesha kandi yuko n'izindi ncanco abavyeyi bobananya bajana abana babo kuzihabwa kugira ngo bagire amagara meza. Yibukije yuko kandi gufungura neza biri mu bituma umwana agira amagara meza akagwanya ingwara ntagwaragurike. Guhabwa urwo rucanco ngo ntibisigura yuko batandura malaria arico gituma boguma bikingira. Alex Nkeshimana Bubanza, Radio Indundi Culture. Alex Nkeshimana urakenuye. Mu Burundi gitigiri c'abacandagisha imbwa n'utuyabo kiracari hasi. Ivyo nibinegurwa n'umuyobozi ajeje ivy'amagara y'ibitungwa mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ubworozi n'ibidukikije zire nta kirutimana. Iyo muhinga mu vy'amagara y'abantu akavuga ko bene ivyo bikoko iyo vyafashwe n'ibisazi bishobora kubangamira abantu. Agahamagarira abantu nyabuna kuza barabicandagisha kugira ngo ntibigware. Inkuru ya mugenzi wacu Odiro Nkejimana.
akayabu canke imbwa ibikoko vy'ibitungano bishobora kugwara ibisazi nk'uko bisigurwa na Desire Ntakirutimana umuyobozi ajejwe ivy'amagara y'ibikoko mu bushikiranganje bujejwe ivy'ubworozi n'ibidukikije abivuga. Mu bihugu biteye imbere bavyita ngo ibitungwa mararungu, aho cyane cyane mu Burundi ni imbwa n'ubuyabu, navyo ni ibitungwa bishobora kugwara bikanavugwa. Novuga ko nk'ingwara dukunda gukingira ubuyabu n'imbwa ni ingwara y'ibisazi, mu gifaransa bakunda kwita rage. Ibimenyetso by'ibisazi kumbwa n'akayabu ntibisa nk'uko umuhinga mu magara y'ibitungwa bandanya bisigura. Iyo imbwa ifashwe canke akayabu gafashwe karashobora kumara kiringo c'indwi imwe gushika ku ndwi zitatu ingwara itaribonekeza. Rero ugasanga wewe uyibona umengo mu ntango irakomeye. Ingwara y'ibisazi by'imbwa iri kubiri, hariho iyo bita rage paralytique, no kuvuga ifata imbwa igacimira nk'ikongataye. Mugabo hariho rero n'iyindi ifata ku buryo imbwa isara nyene, ugasanga ikibohiye cyose ishaka kugicakira, ubwonko ntibukora neza canke iri kiragenda ukamenga ntitumbera neza, yabona amazi igaca isara gusumba, canke urabona nkaje haje nk'akayaga kuka gahuhuta ugacubona iciye isara. Desire Ntakirutimana agasigura ko ivyo bikoko vyamaze kugwara bishobora kwanduza umuntu bimuriye canke bikoze hafi suruguma. Kenshi umugera w'iyo ngwara tusanga mu mate, tukawusanga mu maraso y'igitungwa kigwaye. Rero iyimbwa canka ku kayabu kagwaye iyo ngwara y'ibisazi bita rage ikarya umuntu ica isiga imwanduje. Nico kimwe nk'ubuyabu bukunda gufyeta umuntu ikagufyeta nk'ahantu n'agakomere, kenshi mu gihe igwaye irishika ikwanduje. Naho biruko umuntu ariwe n'ivyo bikoko naho vyo bigwaye arakingirwa. Iyo umuntu ariwe n'imbwa igwaye iyo ngwara ntace anyarugasa kwa muganga kugira ngo bamutere umuti wo kumukingira, kenshi uruhira ruragupfa niba bigikunda kuvurwa. Uwo muhinga mu magara y'ibitungwa anegura ko mu Burundi hari abantu badacandagisha ivyo bitungwa uko ari bibiri, akabahamagarira kuza baregera abaganga b'ibitungwa. Nico gituma dutera kama abantu kwitwararika cane gucandagisha ubuyabu bwabo n'imbwa zabo kugira ngo bukingirwe ingwara y'ibisazi. Mu gucanso dutera mu gihugu cacu tutera rimwe ku mwaka. Kuri iyo ngwara y'ibisazi ku bikoko Uburundi bukaba butegekanye isekeza ryo gucandagibwa n'ubuyabu hagati y'impera z'ukwezi kwa gatatu canke intango z'ukwezi kwa kane no mwaka 2025 ahategekanijwe incanco zigera ku 300 mu gihugu cose. Odiro Nkejimana urakenuye mu gisata cyo kumenyesha amakuru, amwe mu bamenyesha amakuru berekana ko hari bamwe mu bari mu nzego zimwe za leta badatanga amakuru. Ivyo rero bituma abakurikira ivyo menyesha amakuru bataronka amakuru akwiye ku buzima bw'igihugu. Kurikira bamwe mu bamenyesha amakuru baganiye na Radio Indundi Culture kuri uyu wa gatanu. Abamenyesha amakuru turagira ibibazo mu gihe turiko turarondera inkuru ku bategetsi batandukanye hamani tuzironke, uretse yuko ukutazironka turashobora no gutakaza mbere n'ubwizigirwa kubatwumviriza. Iyo abajeje gutanga amakuru batayatanze ku bimenyesha amakuru abari ingorane nini cyane, ni intambamyi ku kazi kiwe ka misi yose, kubera ko mu byo umumenyesha amakuru abwirizwa gukora harimwo gushikiriza ayo makuru yizewe ari mu muco umunyagihugu. Mu gihe rero ataronse yashikiriza bica bihungabanya akazi kiwe ka misi yose. Urashobora kuba uriko urakora inkuru yihuta, ukaba uriko urakora inkuru ihambaye, ariko uriko urayikora ugaterefona umutegetsi runaka kugira ngo musabe rendez-vous, ariko akakubwira yuko ata mwanya afise, akakubwira yuko ibintu bitihutirwa, akakubwira yuko wewe burarindira, ukabona yuko atagaciro ku vy'ukuri yahaye igisabo cawe. Ivyo birakunda kuba kenshi kandi bituma abanyagihugu bataronka amakuru ku mwanya ukwiye. Abajeje intwaro si bose, ariko hariho abadatanga amakuru nk'uko bibereye. Ikintu ca mbere gihambaye nuko abo bategetsi bo kwibuka yuko abanyagihugu ababatoye barakeneye kumenya ingene ubuzima bw'igihugu buriko buragenda mu isi yose. Rero nosaba bategetswe kwikubita agashi kugira ngo bame bibuka ico biyemeje kandi yuko bakwiye gukorera mu muco. Kutishura ku kibazo babajijwe n'abamenyesha makuru ntibisigura yuko naho nyene baba batoye inyishu. Hari n'igihe binateranya abamenyesha makuru canke ikimenyesha makuru hamwe n'inama nkuru y'igihugu ijejwe kugenzura ibimenyesha makuru sense, hakaba amatati. Rero bofasha abamenyesha makuru gukura ayo matati izo ngorane zose. N'inzego zikuru cane zitwara igihugu baraha amakuru ibimenyesha makuru. Rero nukureka abanyagihugu bose bakaronka ubwo burenganzira bwabo bwo kuronka amakuru iyo bayakeneye ku nzego kandi zizwi n'igihugu zibaserukira. Ivyo bavyiza abajeje intwaro baba barashizweho n'ababizeye bakabatora, botworohereza bakaduha amakuru atomoye kandi na cane bakayaduha ku mwanya.
Kuri ivyo ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwe ibimenyesha makuru burashima uko amakuru atangwa muri kino gihe ugereranije no muri kahise. Umuvugizi akongera akaba n'umunyamabanga ntahegerezwa muri ubwo bushikiranganje Thierry Kitamoya aremera ko akiri abategetsi bamwe badashima gutanga amakuru, akavuga ko uko ari uguhonyanga uburenganzira bw'abanyagihugu. Thierry Kitamoya amenyesha ko ubushikiranganje bwo kumesha amakuru bwama buriko burahimiriza abafise inkuru kuzitanga mu gihe atari inkuru ifise abageneye kuyitanga ivyo bita mu rurimi rw'igifaransa information sensible. Kurikira Thierry Kitamoya akaba ikaganira na mugenzi wacu Yotamira tuzi kuri uyu wa kane. Muri rusange twovuga yuko mu bushikiranganje dushimishwa n'ingene bigenda kuko siko vyamye bwaraciye igihe leta y'u Burundi itanze intumbero ku nzego zo z'igihugu yuko bwa mbere na mbere zigira abavugizi bahabuye bafataniye n'ingingo yuko abashikiranganje bo nyene baheza nabo bagafata umwanya bari kumwe na nyakubahwa umushikiranganje wa mbere nabo nyene bakatanga inyishu ku bibazo by'abene igihugu n'amenyesha makuru ahantu tuvuze naho rero nyene cyubahiro umukuru w'igihugu ko nawe nyene murabizi yama yatanze ikiganiro haba ku bene igihugu canke kubamenyesha makuru ariko rero nta byama byera ngo de twama twumvise rimwe na rimwe amenyesha makuru bidoga bakidogera abavugizi b'inzego zimwe yuko babagora kubaha makuru canke mbere n'abandi bategetsi bamaze kuvyumva kandi biranatubabaza kuko twebwe turazi yuko inkuru iyo umutegetsi kanaka yifise ntaba ari inkuru yiwe aba ari inkuru y'umwene gihugu ariko rero nk'ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru twama turiko turahimiriza yuko babwiza gutanga inkuru mu itegeko ryo kumenyesha makuru umumenyesha makuru arafise ibihano ahabwa mu gihe yatanze inkuru itisunze umwuga wo kumenyesha makuru. Mbega udatanga inkuru n'ibigirankana wewe ko atanga ingo imufata gushika ubu hoba haragahaze mu mategeko ibyo gukosora ntibibuze tufashe iby'ibihano hariho n'itegeko turiko turategura itegeko riha uburenganzira abamenyesha makuru gushikira inkuru ico bita droit d'accès à l'information. Iryo naryo ryaramuka ritowe muri leta mu nama nshinga amateka rigaheza rikemezwa n'umukuru w'igihugu rigaheza rigategekanya ingene amakuru atangwa n'uwo yoba yanka gutanga amakuru kumbure akaba ingingo zofatwa. Thierry Kitamoya akaba n'umuvugizi akaba n'umwunganizi muri ubwo bushikiranganje. Abakozi b'ubushikiranganje bw'abakozi ba leta n'akazi bagiye kubakirwa amazu bikaba vyashikirijwe n'umushikiranganje Veniste Muyabaga mu kiganiro habamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri avuga ko ubwo bushikiranganje bwashatse guterera umuti kibazo umukozi wa leta agiye mu zabukuru ahakamenyesha ko n'abakozi b'undi bushikiranganje bazoshikirwa umvirizi izindi siguro z'umushikiranganje Veniste Muyabaga. Twarasanze ingwara nyamukuru umukozi agira mu kazi ari kubura uburaro kuko umukozi leta imwiteze ko uwo mwimbu kugira uronke bisabwa ko imibereho yiwe iba yifashe neza. Turategekanya kubaka imiryango y'abakozi ishika 400 ahi Bujumbura n'imiryango 200 mu ntara hagati mu gihugu. Umugambi umwe urimo ibice bibiri, igice kimwe n'amazu abakozi bazobamwo, ikindi gice ni inyubako rusangi zizofasha abakozi bamaze kuja mu zabukuru kugira tubikore neza. Igice ca mbere cerekeye amazu y'abakozi azokubakwa ku ngurane ibanki yemeye gutanga mugabo yatanze umukozi umwe umufasha kuronka aho yubaka mugabo uburyo akoresha niwe abusaba banki. Igice cya kabiri cy'inyubako rusangi banki yaremeye gutanga ingurane izobihaye iyo koperative kugira ejo ziheze kubakwa zize zifashe gutunga abo banyine koperative bamaze kuja mu zabukuru. Abakozi bahurike muri mushikanje baciye baja mu koperative yitwa Village Verikivi. Mu bijanye n'ivyakazi bamwe mu bahoze ku rugamba basubiye mu buzima busanzwe biyunguraniza muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza barasaba ubufasha no gushikikirwa kugira ngo bave mu bukene bimwe biboneka. Bo bahoze ku rugamba rero bahisemo gushinga ishirahamwe ryo kwiteza imbere bita koperative Twibukanye. Bamwe barashima inyungu bamaze gukuramwo naho hari abaja baraheba iryo shirahamwe
ni inkuru ya mugenzi wacu Alex Nkeshimana akorera ngaho mu ntara ya Bubanza ariko mukayumva mwiju rya mugenzi wacu Norisi Ndowimana. Bamwe muri abo basubije mu buzima busanzwe biyungunganiriza muri komine Mpanda y'intara ya Bubanza bashikiriza ko bari mu bibazo by'ubukene ko basa nabibagiwe bakeneye abo basahiriza. Uyu mukenyezi ari muri abo kubera ubwo bukene yahisemo kwinjira mu ishirahamwe bahurikiyemo bita koperative twibukanye ikorera muri iyo komine nyene, bavuga ko ari camaze kuhungukira. Nk'ubu unyi barampaye ingurube kandi yaravyaye, narokoreye na mugenzanje biramfasha kugaburira abana no kubigisha. Muri abo kandi hari n'abamugariye ku rugamba nabo bakenye, mu byo basaba ubwa mbere haza uburaro buhuye n'ubumuga bagendana kuko bamwe muri bo bama bagwaraguritse. Uyagira ati kubaho nivyoroshe hatabonetse abadusahiriza. Iyo tugwaye bakadushikako cyangwa bakaturosa nyene agasabune nyene n'ibitungwa, baturosa n'agacere dufungura iyo byashitse. Pasteur Jean-Marie Sugwigano arongoye koperative twibukanye hirimwo abo basubijwe mu buzima busanzwe muri komine Mpanda aremeza izo ngorane habaserukira barimo, ari naco kubwiwe catumye koperative ishingwa. Ubu buri mwaka baharura ibyavuye mu nyungu y'ibikorwa baranguye. Twaravuze tuti ko dusanzwe bamwe bakenye tugira 1,000 ku kwezi kugira ngo kiduhe kwibukana. Komine twarayegereye iraduha amahegitari 2 y'umuceri, nuvuga rero turari mu muceri tugaha abanywanyi ubundi tukagurisha kura utuntu two kubaha. Muri uwo muceri nyene no gukoteza twaratanzemwe ingurube, umwanya wese turamuha ingurube. Ndi mwaka umuceri wabo barima turawubagaburira, barawutwara batwara n'isuka. Kuri uyu wa gatanu habo bahoze ku rugamba muri komine Mpanda bari baramutse bagabura inyungu y'ivyo baranguye mu mwaka uheze karakanyamuneza. Bamwe baronkejwe amasuka, abandi nabo baronswa n'akabahasha ko kuja gufungurira mu miryango yabo. Ubuserukizi bwabo rero buguma bubahamagarira kuguma hamwe kugira ngo nabo basahiriza boroherwe kubafashiriza hamwe, ariko gushikuba bakiri muri iyo koperative yahozemwo abanywanyi 118 kubasubije mu buzima busanzwe baharugwa ku barenga 300 baba ku mitumba 5 igize komine Mpanda y'intara ya Bubanza. Isigayemwe abanywanyi 86 gusa. Uyirongo yavuga ko bamwe mu bahisemo gukuramo akarenge bahabwa imitahe ntibayishure bagaheza bagahitamo guhebishira hamwe. Amakuru yaranze indwi. Amakuru yacarabandanya igiciro ku mwimbi w'ibigori biriko birimbugwa ugiye kuja ku mafaranga 1700 mu mafaranga y'amarundi. Ibyo biri mu itangazo ry'ubushikiranganje bujejwe ivy'uburimyi ryo kuri wa 18 ntwarante uyu mwaka, aho leta isaba ko ico giciro cyo kubahirizwa ku baguzi bigenga, ataruko naho leta ikazovyigurira. Leta imesha kandi ko n'ibiciro ku biterwa njabuka amazi no kuvuga ikawa, icayi n'ipampa navyo nyine bizoca biduzwa igiciro. Odiro Nkejimana. Muri iryo tangazo ry'ubushikiranganje bujejwe ivy'uburimyi rijanye no kugura umwimbo w'ibigori, ikawa, icayi n'ipampa ryo ku wa 18 ntwara n'umwaka wa 2025 havugwamwo ko umwimbo wabonetse muri iki gihe wabaye mwiza. Ivyo leta ivuga ko yagizemwo uruhara rudasanzwe. Ugo ruhara ivuga ni bice 64 n'ibice 8 kwijana by'umwavu mvaruganda, ibice 78 n'ibice 13 kwijana vy'ishwagara, n'ibice 51 n'igice kimwe kwijana. Byose ivuga ko ari gufata mu mugongo abarimyi borozi. Muri iryo tangazo leta ikaba yanasize habona igiciro ku kilo c'ibigori ku mwimbo w'umusesekara kingana n'amafaranga 1,700 y'amarundi, ikanasaba ko cyo kubahirizwa. Hamwe abikorera utwabo batoshima kugura ivyo bigori kuri ico giciro, leta ikemeza ko yo cibigura igasigura ko ari mu ntumbero yo kubandanya yorohereza abarimyi borozi. Iryo tangazo nyene ry'ubushikiranganje bujejwe ivy'uburimyi rigasaba abarimyi kubandanya bimbura bongera bananikira umwimbo w'ibigori bakanawushiramwo umuti bikingira ingwara wemewe n'amategeko mu kurindira igihe cyo kugurisha. Iryo tangazo kandi riranavuga ko leta igiye kuduza ibiciro kuri bimwe mu biterwa njabuka amazi nk'ipampa, icayi n'ikawa. Ivyo biciro bikazomenyeshwa vuba, ni mu gihe leta imenyesha ko iriko itunganya gushasha ivyo kurondera isoko ry'agaciro ry'umwimbo w'ivyo biterwa njabuka amazi. Mu mpera z'iryo tangazo ubushikiranganje bujejwe ivy'uburimyi bukaba bwizeza abarimyi ko urugero rw'ifumbire ihabwa abarimyi rushobora kwiyongera kubera ubwishi bw'iyihari muri iki gihe, bukanavuga ko hagiye kubandanya itangwa ryayo mu ntara zose. Kuri ivyo runani rw'abarimyi b'ikawa Senake murima w'isangi
ruvuga ko rushimishwa n'iyo ngingo. Jean Pierre Ntabomenyereye avuga ko bizofasha imiryango mu kwikenura ko babakeneye hamwe no gukorera neza ico gitegwa njabuka amazi, ariko abona ko leta yo kwitwara ico iba yiyemeje kugira abarimyi b'ikawa ntibabe nk'abarimyi b'icayi bakiranduye mu bice bimwe bimwe vy'igihugu kubera umwiheburo wuko batazoronswa amafaranga bari bemerewe. Kurikira Jean Pierre Ntabomenyereye. Leta igiza kigoro ko kudugiza umurimyi turanezerwa cyane. Mu myaka 4 iheze ishire muri 5 kwisoko mpuzamakungu ibiciro byagumye biduze rero birumvikana yuko n'umurimyi yacitegeza gukurikira isoko. Rero tukasaba rero yuko leta nkuko yamigira kigoro n'ubuyo gira kigoro kugira ngo umurimyi nawe akurikira isoko adugirizwe kumbure duzi tuguvu two kugira ngo abandanye yikorera. Twe nk'urunani icyo twiteze nuko umurimyi arose igiciro kisununuye naho umwavu ataboneka bafise uburyo bwo gushobora kugura umwavu gusa gufumbira ari umwana ashaka kwishure umwana agwaye no kuvuga yuko ya mikoro aduze ku murimyi w'ikawa no kuvuga birafasha mu itunga ry'umuryango mbere bigaca bifasha mu itunga ry'igihugu. Nk'abaserukira abarimyi ku kijanye n'ibiciro turize neza yuko ijambo rivuzwe n'umushikiranganje rikurikizwa, turiteze yuko kokamo umushikiranganje yateye abarimyi b'ikawa kukazoja mu ngiro naho hari ibikorwa bimwe bitagikorwa bahora baronka n'ubu twabahamagarira yuko babandanya bakurikirana igitegwa c'ikawa kugira ngo ntigitege isubira inyuma, kuko gitege isubira inyuma yoba ari ingorane kuri twego barimye nyene yoba ari n'ingorane ku gihugu. Nishiramwe ry'abarimyi b'icayi mu Burundi rivuga ko cyashimishijwe n'umugambi mushasha wo kuduza igiciro leta igiye kuzohora igurira ko abarimyi ku mababi. Umugambi uherutse gutangazwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi. Ubuserukizi bw'abarimyi bwiteze ko hamwe uwo mugambi woshirwa mu ngiro wogarukana icizere ku barimyi bariko baraheba ico gitegwa njabuka amazi. Paul Manirakiza aserukira abarimyi mu rwego nshingwa ntwaro rw'ishiramwe rihingura icayi OTB asaba ko naho ubu ikiguzi kitaramenyekana neza hoba nitegeko ryo gukingira icayi. Ubwo rwandiko twararubonye twabyakiriye neza na cane ko mu minsi iheze na twebwe twari twaranditse urwandiko dushikiriza nyene umushikiranganje n'izindi nzego z'igihugu ko hogira igikozwe kugira ngo igitegwa c'icayi kigarukirwe, ko abarimyi benshi bariko baradohoka kuri ico gitegwa bivanye n'ukugene gifashwe, bivanye n'ukugene gihemba amafaranga make, abarimyi bakidoga kuko nta kunguko canke nta karusho babibonamwo mu gihe ibindi bitegwa mbumbarugo biriko biraduza igiciro. Rero iyo ngingo twari twirindiranye igishika, twaguma turindiriye ko bivugwa, turindiriye rero ko yoshirwa mu ngiro. Mu rugo rwandiko nta giciro kirimwo, ariko yarabivuze neza yuko mu misi ya vuba ico giciro kizohava kimenyeshwa. Rero natwebwe turarindiriye. Ico dusaba ubushikiranganje na leta nuko boshigikira bimwe biboneka umurimyi w'icayi cyo kimwe n'ibindi bitegwa byose. Icayi gitera imbere cyane kuko kiri mu bitegwa njabuka amazi bizana amafaranga mva makungu. Rero tukifuza yuko mbere hobaho n'itegeko ryo gugikingira, kuko ubiravye igitegwa c'icayi imiryango gitunze ifise akamaro ku bantu benshi cyane gose, kandi byongeye ni gisata gitanga amatagisi n'amakori muri leta. Mu gisata c'ubutunzi itoni 150 z'ivyuma byatoraguwe niryo ishiramwe rihingura ivyuma byo kubakisha rikorera mu Burundi Fabrimetare rihinguramwo itoni 120 z'ivyuma ku munsi bishobora gushogwa ku masoko atandukanye mu gihugu. Kuri uyu wa kabiri amakungu yahimbaje umunsi mpuzamakungu hariwe gusubiza ubuzima ibikoresho byatawe, ivyo bita recyclage mu rurimi rw'igifaransa. Lidi Marlene Ndabashika ajeje kumenyekanisha no kudandaza muri Fabrimetare avuga ko ico gikorwa gifisa akamaro cyane mu gukingira ibidukikije, ariko akavuga ko muri kino gihe gutoragura utwo twuma kubera ubukene bw'igitoro bumaze igihe bwibonekeza mu gihugu. Uyu munsi tuvugana duhingura amatoni 120 ku munsi, duharuye ni amatoni 3,000 arenga kwezi. Nko mu myaka 3 turifuza ko tuzoba turiko turahingura 6,000 by'amatoni bizokoreshwa ngaha mu Burundi. Mu guhingura ivyo vyuma fer beton, ibikoresho vy'ibanze dukoresha ni bijya vyuma bavuga ko baba bataye ko biba ari micafu, ko biba ari imyanda. Turafise abantu babidutorera, babitoragura mu gihugu cyose.
turafise intambanye za bose zo kubura igitoro abafournisseurs bacu bikabagora ko babidushikanira hano. Cyambere na mbere turafasha mu gusukura Burundi, turafasha mu kugabanya gucukura ubutare mu masoko y'ubwo butare, biratuma tubungabunga n'utwo twari dufise hama tugakoresha ibyo bindi by'ibicafu. Icya gatatu turafasha mu kugabanya imyanda, kuko hari umuntu ariko aracukura ubutare, hari imyanda akoresha usi harabaho pollution konona ikirere. Lidi Marlene Ndabashinze akaba jeje kumenyekanisha no kudandaza muri Fabrique Metale. Hagataho ishiramwe ACP gishinze gukingira ibidukikije ryo ribona ko hamwe ibikoresho vyokoreshejwe bitabwa nk'imicafu vyoza birasubirwamwo bigahingurwamwo ibindi bintu vyingira kamaro vyogabanya imyanda yibonekeza mu gihugu kandi vyokingira ibidukikije. Inosabanirwa n'inzigo arongoye ACP amagara abanyagihugu gucagura ubwo bucafu bakabukuramwo nk'umwavu w'ikirundi. Leta nayo ayihamagarira gushikira amashirahamwe yokora ivyo gusubiramwo iyo micafu, ivyo bita recyclage mu rurimi rw'igifaransa. Kurikira inosabanirwa n'inzigo. Ugusubiramo ibikoresho vyakoreshejwe mu Burundi biracari ingorane ikomeye, ahanini kubera kubura inyigisho zihagije, inyubako zabigenewe hamwe no kudakurikiza neza amategeko abigenga. Ibiharuro bihari vyerekana ko hejuru ya 70% y'imicafu iva mu bisagara itegeranwa ngo yongere itunganwe ku buryo buhagije. Imyanda y'ibitekerwamo bishika kuri 10% itabora niyo yonyene isubirwamwo, ibindi bikaba vyinshi bitorirwa canke bigatabwa hariho hose, bikaba bituma umwanda wongerekana bigatera ingorane ku bidukikije no ku magara y'abantu. Buri muntu aba i Bujumbura asohora ku mwaka umwanda ungana n'ibirograma 217, ni kuvuga ibirograma ubusa n'ivy'icumi bitandatu ku munsi. Ariko gutunganya imyanda neza vyofasha kugabanya ubukazi bwavyo, gukingira ibidukikije no gutanga akazi mu bijanye n'ubuzi bwisubiriza. Ivyokorwa vyoshigikirwa ku banyagihugu gutororokanya neza imyanda, gushiraho ibibanza vyihariye gutororokanya imyanda mu butandukane bwayo, kugabanya ikoreshwa ry'ibitekerwamo bitabora bigizwe na parasitike, guhingura umwavu kama uva mu myanda ibora kugira ngo uheze ukoreshwe mu ndimo mu kongereza kanoverisi no mu kugeza umwimbu, gushigikira imigambi yo gusubiramwo ibikoresho. Kuri leta gushira mu ngiro no gukomeza amategeko ahari, na cyane cyane amategeko amazi, isuku n'isukura hamwe n'amategeko y'ibidukikije muri rusange n'ayandi, gushiraho inyubako zabigenewe, gushigikira amashira hamwe n'imigambi y'ibikorwa y'abikorera uvyabo, kwigisha abanyagihugu ibijanye n'ibidukikije na cyane cyane ingene batunganya imicafu. Turangiza no makuru yacu mu gisata c'indero, aho abavyeyi b'abana biga taha mu kigwati ca Mutambara ni mu ntara ya Rumonge, ahegeranije imiryango yahuye n'imyuzurire muri komine n'intara ya Rumonge, baridoga ko bamwe muri abo bana bariko baraheba amashure. Ivyo bigatumwa n'amafaranga batangishwa kuri ayo mashure kandi ataho bayakura. Iyo miryango isaba leta ko itosabwa ayo mafaranga kuko imwe isigaye iri mu yitishoboye. Ubuyobozi bw'indero muri iyo komine ariko busigura ko abisiguye bikagaragara ko batishoboye badashobora kuyariha, bakemererwa kuca biga batarishe. Aho ku Mutambara hakubitiye mugenzi wacu Ndorisi Nduwimana. Amwe muri ayo mafaranga abavyeyi beganije mu kigwati biti ca gatatu aho ku mutumba Mutambara muri komine Rumonge bidogera, bivuga ko arayo guhemba bigisha babakutsa kivi, ayandi agahembwa abararira amashuri canke akagugwa intebe ku mashuri azikenye, ariko haba yasabwa ubu basa n'abatayatahura. None biga ku buntu ayo yabakutsa kivi ko numva na umusanteri wa komine Rumonge yavyikoreye mu minwe, kubera ikato geribera ku banyakigwati ca gatatu. Ku banyeshuri badashobora gutanga ayo mafaranga rero ubu bariko baraheba amashuri nk'uko abo bavyeyi babandanya babishikiriza, banasaba kuyakugwa ko kuko ubwabo bakwiye gushirwa mu mugwi w'abatishoboye. Barabirukanye n'ubu baracara kuko twabutse uburyo bw'uko batwara ku ishuri. Abana bese barahebye, abana twodije ko bagiye mu wa gatandatu mu windwi dusanga bariko barakina amahoro ngaho mwibara. Wagira wamubaza ati kutagiye ku ishuri, je mwigisha yandungitse. Rameke Mushiranzigo umwe mu barongoye ikigwati ca gatatu ca Mutambara asigura ko we na bagenzi we bama barondeye abategetsi batandukanye kugira ngo bamenyeshe iki kibazo, ariko ko bisa nuko ataho bishika. Mushikiranganzi ntimpaga tumubone buramatari nawe umusanze kubira kubwira tirindira turiko turabitunga bigaherera aho nyene ugashurindira ikizovamwo ukakibura, wasubira yati nubu ntibiratungana rindira turacyariko turakomanga aho bishoboka tugatahanira nawe ngaho umwana yarayusa nabo waburaye nturi buze kwanaka ngo uyakorero
tuyaronke bica biduhanga mu buryo nk'ubu. Tubajije ivy'ayo mafaranga hashobora gutuma abanyeshuri baheba kwigaho mu Rumonge, umuyobozi ajejwe indero muri komine Beninye n'intunze yishura ati bajya barabiratswa arimwo abana babatwa harimwo abana usanga arabasimise iyo rero dusanze umwana ari muri iyo kategori by'ukuri abadirekiteri barabana cyangwa bakabatuma abavyeyi bakabona uburyo bw'abavyeyi babo abo bana kenshi nabo barabareka gusa ni bya bindi by'ikiryo hafi y'abantu ugasanga abatarata n'ibindi iyo abantu bitonze bakamenya ati n'akanuyu abo bana vraiment ntaho babuza gusubira amashuri. Gushika ubu umwana umwe kuva mu gice gitangura shure nshingiro ashobora kurishwa amafaranga ari hagati y'igihumbi n'amajana 5 hamwe n'ibihumbi 3 mu mafaranga y'amarundi ku gice kimwe nk'uko amakuru avaho abimenyesha mu gihe ubuyobozi bujejwe indero muri komine bwo bwemeza ko atawurenza igihumbi n'amajana 5 imbere y'intunganyo nshasha y'ayo mafaranga ho umwana umwe yashobora kurishwa yagera ku 15 ku gice kimwe. Norisi Nduwimana kuri ivyo ubushikiranganje bujejwe ivyo gushigikirana mu Burundi buvuga ko bidatahurisa ingene abanyeshuri biga bava mu bibanza vyeganije abahuye n'ibiza n'isibe mu gihugu borihishwa amafaranga ayacankariya n'amashure bubona ko ivyo bitumwa no kudatahurana hagati y'inzego za leta. Mu kiganiro yahaye Radio Indundi Culture kuwa 4 w'indwi inyuma y'amakuru tumaze imisi tubashikiriza jaye n'imidogo y'abavyeyi barereye mu bibanza bitandukanye mu ntara iyo miryango yegeranirijwemwo, umuvugizi w'ubwo bushikiranganje yavuze ko ivyerekeye abo bana biba vyatangiwe intumbero ku buryo batorishwa amafaranga namwe. Ildefonse Majambere yemera ko ubwo bushikiranganje bwiteguriye kurihira abo bana ayo mafaranga hamwe abayobozi bayo mashuri batogira intumbero imwe. Kurikira Ildefonse Majambere akabishwa ku bibazo vya mugenzi wacu Norisi Nduwimana. haba habaye ukudatahurana kuko muri ibi byo gusubiza agateka baba bahuye n'ibiza turafise ihwaniro n'ubundi bushikiranganje n'ubushikiranganje bw'indero burimwo iyo tugomba kwegeranya abantu canke abantu bahonze aho bari baba ibibazo vy'indero turabiganira n'utu tubazo rero two guca basubira mu mashure turatuvugana ntivyumvikana rero ingene umuntu yoba hejeje gutakaza ivyiwe agiye kwishura ugaca umusaba amafaranga ubizi neza yuko atayafise kandi turagitangira intumbero no kuja mu ishure nta bibazo birebire barinda kugira bisigura ngo naye amafaranga rero haba habaye kudatahura neza ko bajejwe gutunganya ayo mashure yegereye ivyo bibanza babegeranirijwemo nta mutwaro worinze kubajako ngo hari amafaranga bariko bararihishwa mu mashure ariko n'umwe abavyeyi baravuga yuko iki kibazo kiri kiratuma abana baheba amashuri ko tucumvise tuzoca tugikurikirana turabe yuko iyo ngendo itobandanya ko muzotanga amafaranga avugwa yuko ari guhemba bakutsakira intebe n'ibindi byose bikenewe ku mashuri leta nimwe ntacobuza bikenewe yuko ari ubushikiranganje buyariha ko tuyariha ariko iconzi coco nta bushikiranganje bw'indero buzoza gusaba ubushikiranganje bwo gushigikirana ngo butanga amafaranga mu gihe tuzi yuko iki kibazo c'amafaranga wanashima leta yamaze kugitangira ko n'intumbero uko bikwiye gutunganya. Ildefonse Majambere akaba ari umuvugizi w'ubushikiranganje bwo gushigikirana akaba nawe turangije ko amakuru yaranze indwi kuri Radio Indundi Culture. Nkengurukire mwese mwariko murayumviriza nkengurukire bagenzanje bafaje kuyegeranya Dieudonné niyo yanzigamiye ndabashikirije ndabifuze ko ndamugira umunsi mwiza murakoze. Amakuru yaranze indwi.